wanje yahoze yitwa Mbonihankuye Homaje. Twabyaye umwana arakura, ageze mu myaka 9 yatangura gufatwa, 9 n'inusu niho yatangura gufatwa n'ibintu, akaguma avuga ngo arababara mu gatuza, hanyuma nkamutwara ku ma dispensaire bamupima ngo ni infection, ngo ni malaria. Misi yose ntabwiye ahera umwana atagwaye cyangwa ukwezi umwana atagwaye. Nca ndavuga ntireka, mu mwaka uheze se wiwe aca arapfa, apfuye muri Desambre mu kwezi kw'icumi. Umwana ubu nije ndamureze, umupfakazi, nta mugabo ufise. Hanyuma ndamutwara kwa muganga kuba pediatre baramubwira kugenda kwa muganga w'umutima, baramupima basanga umutima wiwe urimwo amazi, hari amazi umutima, imbere y'umutima hari amazi. Umwana ntafungura, afungura duke cyane, yari afise ibiro hafi 35, basigaranye ibiro 28. Umwana w'imyaka 10 aguma agenda ayonga. Hanyuma umuganga arambwira ati nta kundi mata umwana mugirira operation, andungika ku muganga yitwa Jean-Pierre Claver, akorera kuri hôpital militaire. Ngiye nsanga ntakora, ari mu ikonje, cyangwa oblige kurondera nimero yiwe, bambwira yuko ariko akorera kuri hôpital Tanganyika. Turajyayo muraba, bamucisha kandi muri ecographe basanga n'ibyo arafise amazi. Ko muganga wundi aca aramushiririsha, aca aramubwira ati ngirira operation. Ikintu nakoze yanyandikiye kugira andi maexame, mugabo ntibaramugirira operation. Arambwira ati genda baguharurire, kubera ibi bintu bisaba uburyo, genda baguharurire bakubwira amahera ushobora kuriha. Ndagenda baramuharurira, baharura 7,700,000 za caution. Urumva cyo ko ubushobozi ntabwo mfise, ndumupfakazi, nta mbere nta nyuma mfise. Ndumva sasa nasaba ko mumfasha bakorera Imana, izobariha, Imana nizi izobariha. Ufashe ko ndagowe, nta mbere nta nyuma mfise, nta na kimwe mfise novuga ngo nokora kireka kwitura abarundikazi. Mumfashe n'abantu bose muri hanze, abayumva n'abagiye bari bo bose, ndabasabye mumfashe umwana wanje murakoze. Murakoze. Icyo nibagiye kuvuga aho umwana yiga, tuba mu Buterere kujya 20. Inimero zino je ntazonzi, mugabo ugeze kuri Mesovere urinjira mpaka kujya 20, ugeze kwibomba ukamanuka epfo, inzu ya 5 uvuye kubarabara kujya 20 niho turi barabara rya Mesovere. Uvuye kubarabara n'inzu ugira 5, ushitse hajya kusa kujya 20 ku Mesovere. Umuntu telefone ca ndamwitaba, yiga kuri mobile niho yarayiga, mugabo ubu ntakigenda kw'ishuri kuva niho yiga mu mwaka wa 4 niho yaragezemo. Nivyo nibagiye kuvuga, mu mbabarire. Bantu b'Imana, tabara
uwo mwana Hakizimana Abdul ashobore kuvugwa. Gira impuhwe ufashe iki kibondo amagara yaco asubire kuba meza, hanyuma abandanye ivyigwa ategure kazoza keza kiwe. Twibukanye ko ukora iciza ukagisanga imbere, ufasha abandi nawe igihe uzoba ukeneye ubufasha, Imana izokwibuka bimwe wakorera abandi. Nizera yuko vyose uyu mumama yagerageje kubivuga. Ahasigaye rero twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwese Imana nibampezagirire.